umukozi w'abantu. Umunsi umwe twari tugiye gusenga duhura n'umushumakazi yiziziwe n'igishetani cy'isato kandi yarongera inyungu nyinshi ba shebuja mu kurangura mu kuragura. Uwo rero yaza arakurikira Pawulo na twebwe nyene aza arasemerera avuga ati, abo bantu n'abasasi b'Imana ndasuga babamenyesha inzira y'ubukiriro. Ibyo yamaze iminsi itari mike abigira. Pawulo arateba ararambirwa, araheza ahindukirira ya gishetani avuga ati, ndagutegetse ku izina rya Yesu Kristo nuve muri uwo mugore. Ubwo nyene gice kiramuvamo. Bene umushumakazi babibonye ko atagishobora kubarongera inyungu, bafata Pawulo na Silasi babajana ku nama imbere y'abatware. Babashikanye imbere y'abacamanza bababwira bati, aba bantu naho ari Abayuda batubumbanije igisagara cyacu kandi bigisha imigenzo twebwe Abanyaroma tutarekuriwe kwemera no gukurikiza. Ishengero rirabahagurukira icyarimwe, abacamanza nabo batabura impuzu zabo, bategeka ko babakubitisha amahiri. Bamaze kubakubita amahiri menshi, babata mu ibohero, bategeka umucunzi ngo abacunge abitondeye. Umucunzi aronse iryo tegeko aca kugaranira mu ibohero, amubohera amaguru mu biti. Mu gicugu Pawulo na Silasi barasaba Imana bayinahaza, kandi n'abandi bapfungwa baramwumva. Isi ica iranyeganyega, n'inzu zishaka kurwanako, inzugi z'ibohero zica ziriyugurura, n'abari baboshwe basanga imigozi yari baboshe yavudaguritse. Uwabarinda yikanguye abona inzugi zose z'ibohero ziruguruye, aca afata inkota ngo yiyice kuko yagira ngo abafungwa batorotse. Pawulo arasemerera amubwira ati, ntiwiyambe turacari hano twese. Umwe yabarinda asaba ko bamumurikira, agenda kwitura imbere ya Pawulo na Silasi atetemera. Abasohoye hanze ababwira ati, nkora iki ngo mbashe kurokoka abahaye? Bamubwira bati, emera Umukama Yesu niho uzokira wewe hamwe n'abawe bose. Barabigisha ijambo rya Yesu bose. Ubwo nyene ari mu gicuku hagati abajana kubogereza ingoma zabo, baca baramubatiza hamwe n'abiwe bose. Hanyuma abajaniwe arabazimana kandi aranezerwa cyane n'abiwe bose kuko bemeye Imana. Iryo ijambo ry'Imana. Yesu Kristo ni muzima. Yesu Kristo ni muzima. Turiko turigina intsinzi ya Yesu. Intsinzi ya Yesu ku munsi wa Pasika, intsinzi ya Yesu muri iki gihe turimwo, kandi dushaka kwakirira iri jambo Yesu Kristo yacishije ku bigishwa biwe Pawulo na Silasi. Emera Umukama Yesu niho uzokira wewe n'abawe bose.
emera umukama Yesu niho uzokira wewe n'abawe bose. Wabyumvise ga wa munyaruyigi? Emera umukama Yesu niho uzokira wewe n'abawe bose. Iri muri iri jambo abasomeye ryo mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ni kigabane cya 16 kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 34. Emera umukama Yesu niho uzokira we n'abawe bose. Ibikorwa by'abatumwa 16 kuva ku 16 gushika ku 34. Yesu Kristo numukiza, niwe mukiza w'ubu n'uwabazoza. Uyu munsi nejo bundi Yesu Kristo yamara umukiza, nta wundi mukiza ariho atariwe. Abiyita abakiza bose n'uruhendo, kuko Yesu Kristo niwe mukiza. Muri iki gihe turimo mu cyahise no mu kizoza, nta wundi mukiza ari hatariwe, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Isaya ngo nta yindi mana iriho kandi ikiza atari jewe. Izina ryiwe ni Mukamarakiza, kandi izina ryiwe ararigendera, kuko Yesu Kristo ntiyigeze ntazigera abantu k'amazina. Izina ryo ararigendera Mukamarakiza. Ibyo yakoreye mu gisagara cya Filipo na karanga bwami k'ingene Yesu Kristo akiza, abikora aciye ku batumwa biwe Pawulo na Silasi. Kandi iki gihe turimo cya Pasika ni igihe cyo gutangarira iyo ntsinzi ya Yesu Kristo, ni igihe cyo gutangarira urukiza rwiwe kandi no kurwakira. Uyu munsi rero agomba kugaragaza urukiza rwiwe ngaha nyene. Uyu munsi nyene muntu waje ngaha muri kino kibanza, muntu waje utumbereye Yesu, iteguriye kwakira urukiza rwiwe. Uyu munsi urakira, uyu munsi urabohoka, uyu munsi urazuka, kuko iyi sango patiri mukuru wanyu n'abo bafashanya bateguye ni isango y'uguha Yesu Kristo akaryo ko gukora icyo izina ryiwe rivuga. Izina ryiwe naryo rivuga iki? Imana irakiza, Mukama arakiza. Turakengurukira cyane patiri mukuru n'abo bafashanya ubutumwa bashyizeho iyi sango kugira ngo twese twakire urukiza rw'Imana kandi abantu bose baruronke. Nashaka kumenyesha ko n'abapfumu bose bari ngaho uyu munsi bataha babohotse. Mupfumu waje wiyumvira kuje gupfumura, ibipfumuzo byawe bibike ubohoke ucike umwana w'Imana. Kandi uyu munsi umupfumu wese yaje ngaha arabohoka. Haleluya! Kubera iki? Rindira tubyinjire mu murabe. Ingingo zitatu zirabidufasha. Ingingo ya mbere, Yesu Kristo arakura mu buja. Yesu Kristo arakura mu buja. Ingingo ya kabiri, Yesu Kristo arakura mu mvuto. Ingingo ya gatatu, Yesu Kristo arakura mu bwoba. Duhereye kuri ingingo ya mbere, Yesu Kristo arakura mu buja. Umunsi umwe twari tugiye gusenga, duhura n'umushumbakazi yiziziwe n'igishetani cy'isato, kandi yaronkera inyungu nyinshi bashebuja mu kuragura. Ngubwo ubuja bwa mbere tubwirwa n'iri jambo ry'ibikorwa by'abatumwa. Umushumbakazi yiziwe n'igishetani cy'igisato. Ubuja bwiwe ni butatu.
n'umushumbakazi ubwo n'ubuja ni ukuvuga nta teka ry'ubuntu afise. Ubwa kabiri yiziziwe n'igishetani ni ukuvuga nta mwidegemvyo afise. Ubwa gatatu aronkera inyungu ba shebuja ni ukuvuga n'igikoresho. Ubuja bwiwe ni butatu: n'umushumbakazi ni ukuvuga nta teka afise, teka ry'ubuntu. Yiziziwe n'igishetani ni ukuvuga ntiyidegemvya, akoreshwa n'igishetani. Ubwa gatatu aronkera inyungu ba shebuja ni ukuvuga n'igikoresho wenyene, nta nyungu yiwe arondera, n'igikoresho cyo kuronkera inyungu ba shebuja. Ubwo buja bwose bukoraniye ku muntu umwe kandi w'umugore. Ese iyo buba bwari ku mugabo wowe? Abagabo muri ngaha ntimungire umwikomo ngo ariko uranka abagabo pati nobanka gute nanje ndiwe. Mugabo nuko mu kubaho kwacu umuntu tubwirizwa guha iteka n'icubahiro bwa mbere n'umugore. Ndabona hariho abatavyemera, reka ndababaza ikibazo. Nk'ubu hohagarara imbere yacu abantu babiri, umugabo n'umugore, bose bari gusa. Ngira nje mbaza abagabo, wotangura kwambika nde, umugore cyangwa umugabo? Mwibarabara uhuye n'abantu babiri baneteta, umwe n'umugore uwundi n'umugabo, wotangura kwambika uyuhe? Umuntu atumaramaza rwose ataye impuzu. Muri abo babiri twotangura gufubera n'uyuhe? N'umugabo cyangwa n'umugore? N'umugabo cyangwa n'umugore? Abagore twotangura nde? Abagabo twotangura nde? Na jewe notangura umugore vrema. Kubera ko umugore wese dutegeza kumuha icubahiro, kuko umugore ateterewe ataye ubuntu birababaje gusumba umugabo. Sibyo ga yewe? Sibyo? Ntibitangaje kuko zina mugabo wese abyagwa n'umugore. Nicyo gituma tudashobora kwemera ko utuvyara atubuntu n'iteka. Ubu rero murategera imvugo nakoresheje, ubwo buja uko ari butatu bukoraniye ku muntu w'umugore. Ese iyo buvuma buja ku mugabo wowe? Nicyo gituma navuze uko, si uko nanka abagabo, nuko iyo umugore ataye ubuntu, iyo umugore ataye iteka, haba hari uruhombo runini rwose, kuko abana bose azibungenga bazovuka bameze uko. Mbere munkundire nshishemo akantu gatoya. Kugira ngo abanyabugi mwese muhagurukire icyo kintu. Umwana wese ingeso nziza za mbere akurana ziva kuri nyina. Umwana wese umushinge w'ingeso nziza ziwe ushingwa na nyina. Kubera amezi 9 umwana amara mu mbanyi ya nyina, ayo mezi 9 umwana amara mu mbanyi ya nyina, uko nyina ameze aravyonka. Imyaka yose umwana amara ari mu minwe ya nyina, yonka araba nyina mu maso, ibiri muri nyina biravyimwinjiramo. Ari naco gituma ingene umwana ameze, intango n'intanguriro y'ingene amera ni nyina. Kuko ingeso nziza za nyina umwana atangura kuzonka akiri mu nda. Ubwiza bwa nyina
ubweranda bwa nyina, ubutungane bwa nyina, ubugororotsi bwa nyina, imvugo nziza ya nyina, ingeso nziza za nyina bitangura kumwinjiramo mu mezi 9 yose nyina amara mwibungenze. No mu gihe cyose umwana amara mu minwe ya nyina, murazi umwana amara igihe kinini cyane mu minwe ya nyina gusumba nyina ya se, sibyo gahema? Sibyo? Icyo gihe cyose biri muri nyina biramwinjiramo, kandi umwana akonka araba nyina mu maso. Neze konka atanguye kuvuga akavuga ngo ma nyina nawe ma. Aho rero ibintu byose bya nyina biriko biramwinjiramo, ku buryo n'amajambo ya mbere umwana akoresha ari amajambo ya nyina, kuko abantu bose naho baba abagabo bavuga nk'aba nyina. Bagabo tuvuga nk'amama, uvuga nk'abanyoko. Hari n'umwe avuga range paternelle muri mwebwe, twese ni range paternelle. Imvugo n'amajambo akoreshwa, kuko nyina yaravuga umwana akabyumva ari mu nda. Imvugo ya nyina, ingiro ya nyina, ibyiyumviro bya nyina, amajambo ya nyina, inyifato ya nyina, imigenzo ya nyina, ingeso bikamwinjiramo. Nicyo gituma amabi n'amagorwa yose ari muri iki gihugu abambere bazoyabazwa n'abagore. Mw'abagore imbere y'Imana muzokubitwa nyinshi gusumba abagabo, sindabakoresha. Muzokubitwa nyinshi gusumba abagabo. None abagabo sibo mwabavyara, abagabo sibo mwabavyara. Ingeso mbi ziri mu bagabo nyinshi bazonka muri ba nyina. Nicyo gituma dushaka guhindura igihugu, dushaka igihugu haciza. Abantu ba mbere twitwararika ko baba beranda n'abagore, abantu ba mbere twitwararika ko bagira ingeso nziza n'abagore, abantu ba mbere twitwararika gushira ku murongo mwiza n'abagore, kuko umwana w'umwigeme abaye mweranda azobyara abana beranda. Umwana w'umwigeme abaye igisharukara azobyara ibisharukara. Ako rero karakunshishijemo kugira ngo mw'abagore mwese bo mu Buyogoma, nabo mu Buhumuza, nabo nabo mu Kumoso, bagore bo mu Kumoso, bagore bo mu Buhumuza, bagore bo mu Buyogoma, mumenye neza ko ingeso mbi ziri ngaha muri iyi ntara abambere bazozibazwa ni mwebwe. Abambere mwabyumvise ga mw'abagore, mwabyumvise. Nicyo gituma abarundi mu vyerekeye indero y'abana bakarira cyane indero y'abigeme gusumba iy'abahungu, kuko umwigeme abwirizwa gukurana ingeso nziza gusumba n'abahungu, kuko azibungenga, azibaruka, azonsa, kandi ivyo yonsa birinjira mu wo yonsa. Iyo mvugo ndiko ndavuga murayitegeraga yemwe, murayitegera. Kandi ndababwiza ukuri mubimenye, kugira n'igihugu gihinduka kiba ciza ababifise ubwa mbere uruhara n'abagabo. N'umukuru w'igihugu agomba gufata ingingo, nyina wiwe akagenda akamubwira ati indahiro ni wowe nyene ntufate ingingo. Ntagenda afashe n'umusazi arubaha nyina, n'umusazi arubaha nyina. Nyina agiye akamubwira ati mwana, indahiro ni wewe nyene, iyi ngingo ntuyifate. Ntagenda ayifashe. Bisigura ko ibibi byinshi biri muri iki gihugu biguma bikwirirana kuko abagore babishigikiye. Uyu munsi rero reka ngeze ngaho uke burumba ntamara ibinono abagore bo mu Buyogoma no mu Buhumuza no mu Kumoso bavyumvise. Kandi ninashika imbere y'Imana nzobwira Imana nti mubucire urubanza rukomeye abo mu Buyogoma no mu Buhumuza no mu Kumoso, ntugire ikinya kuko narabibabwiye. Abagore baho ntaraja abo bazogira ibigomo, mugabo mwebwe byinshi cyane muramenya. Ako rero karagaciye. Imana yarungitse umwana wa Yesu Kristo kugira ngo tubohoke
abambere rero bobwiza kubohoka n'abagore. Nico gituma Pawulo ashitse mu gisagara ca Filipo, ico nico gisagara ca mbere c'isi y'uburaya binjiyemo. Basanze rero muri ico gisagara umuntu wa mbere ubuja bubi bwakoraniyeko n'umugore yagizwe umushumakazi, akaba yizwe n'igishetani, akaronkera inyungu abantu. Ubwo buja rero burababaje ku batazi uko ibintu bimeze. Ntibari bazi ko uyo mugore abashwe n'igishetani, kubera bumva yuko azi kuvuga ibintu kandi bakumva umenga ni byiza. Ariko mwumvise uyu mugore, mukumva ibintu byari bimukoraniyeko, nk'uko Petero abivuga ngo aho yaca hose yagenda arabohora abari mu ngoyi za shetani. Ibikorwa by'abatumwa ikigabane c'13:8 niho Petero abivuga. Aho yaca hose yagenda arabohora abari mu ngoyi za shetani. Muca mwumva igituma navuze nti uyu munsi abapfumu bose baje ngaha barabohoka. Amen. Kuko Yesu aho yaca hose yagenda arabohora ababoshwe abari mu ngoyi za shetani. Mu misa ahava agenda araza gutembera hagati yayo, aca ahantu hose Yesu arakuhaca abohora abo bose bari mu ngoyi za shetani. Muntu uri ngaha uyu munsi utahubohotse. Haleluya. Imana yaremeye umuntu kugira ubuzima n'umwidegenzo. Imana yaremeye umuntu kugira iteka n'umuninahazo. Shetani nayo kubera ko yaguye mu buja, ikora kugira ngo abantu bose bacika baja, ikora kugira ngo abantu bose ibinjize muri ubwo buja bwayo. Kubera Shetani dashaka ko abantu baronka ibyo nayo yatakaje. Yaratakaje iteka Shetani, yaratakaje ubuzima, yaratakaje umuninahazo. Ishaka abantu nabo bamere nkayo. Kanatsinda umuntu iyo yagowe akagogwa yayiteye, ashaka ko bose bamera nkawe. Shetani nuko. Kubera iyo Shetani itashaka ko abantu bo mu gisagara ca Filipo bamenya Yesu, yaciye igahura uyo mushumbakazi, akaza arakurikira Pawulo na Silasi aho baja hose, kugira ngo batanguye kwigisha aca zibiranya, aza arasovya, bavuga zibiranya, bavuga sovya, kugira ngo ntihagire n'umwe abumviriza. Aho kumviriza Pawulo na Silasi, bumviriza iyo mushumbakazi nyene. Aho kwerekeza ubwenge n'umutima ku izina rya Yesu bamenyesha, berekeza umutima n'ubwenge ku vyo mushumbakazi aza aravuga. Ku batabizi rero, abatazi gushishoza, baca bagira ngo mbega umuntu w'Imana nawe ni umushumbakazi akoreshwa na Shetani. Ko ngo yabakurikira Pawulo na Silasi agenda arasemerera, abo bantu n'abasavyi b'Imana rudasumbwa, babamenyesha inzira y'ubukiriro. Abo bantu n'abasavyi b'Imana rudasumbwa, babamenyesha inzira y'ubukiriro. Abo bantu n'abasavyi b'Imana rudasumbwa, babamenyesha inzira y'ubukiriro. None ibyo yavuga ntibyari byo gahera, ntibyari by'ukuri, ariko yabivuga mu gihe kibereye. Agize kubivuga mu gihe kitabereye, kandi ntawabimutuma. Ibi rero bibacisha ubwenge mwa banyabwenge. Umuntu wese avuga iby'Imana, ntimuce musya bwose ngo ni uw'Imana. Oya, none uyu ntiyavuga iby'Imana, ntiyavuga ibyiza. Ubu haradutse abantu, umuntu araduka bukeye ukazubona arashinze inzu yiwe, ashizeho ko hoparleur n'umugore n'abana, agapfa kuvuga haleluya haleluya haleluya, abantu bakinjira ngo nimuze muronka agakiza. Abantu bakaba baragiye ngo none kizima avuga iby'Imana. None uvuga iby'Imana wese ni uw'Imana. Uyu yari uw'Imana, yavugishwa na Mutima Mweranda, yavugishwa n'igishetani cy'igisato kandi gishaka. Ushaka rero kumenya uvuga umuntu w'Imana, ntumvirize gusa ibyo avuga, banza urabe umuvugisha. Kugira umenye umuvugisha naho, banza urabe uwamutumye, kuko hariyo abaza kwituma mu ngoro y'Imana. Hariho abituma muri ekleziya,
ikikumenyesha umuntu w'Imana aba yatumwe. Ninde yagutumye? Watumwe nande? Ukaba rero atawagutumye, genda witume iwawe, apana muri ekleziya y'Umukama. Icyo Shetani yarondera rero ntikwari kugira ngo abantu bemere Imana, kwari ukubasamaza nyabuna, kwari ukuzibiranya ijambo rya Pawulo na Silasi. Ishengero ntiryigere ryumviriza, ahubwo risamarire, ritangarire uyo mushumbakazi. Pawulo aratinda, ararambirwa, arahindukira nyagishetani avuga ati, ndagutegetse ku izina rya Yezu Kristu, va muri uyo mugore. Ubwo nyene gica kiramuvamo. Ubwo nyene uwari yiziziwe n'igisato aca aridegembya, uwari umushumbakazi aca umukenyezi afise iteka, uwari igikoresho c'abironderera inyungu aba umupfasoni yubashwe kandi atunganya ubuzima bwiwe. Aleluya! Ngiki gikorwa c'Umukama kandi n'agatangaza mu maso yacu. Aleluya! Ngiki gikorwa c'Umukama kandi n'icyakora uyu munsi ngaha nyene, uyu munsi igikorwa Umukama aragikora. Uwari yiziziwe n'igisato uyu munsi araza kwidegembya, uwari umushumbakazi uyu munsi arasubizwa iteka, uwari igikoresho c'abironderera inyungu uyu munsi aratunganya ubuzima bwiwe kubw'izina rya Yesu. Muntu rero umerewe nk'uyu mushumbakazi, muntu waje umerewe nk'umushumbakazi, wewe wiziziwe n'umutima mubi uwo ari wo wose, uyu munsi Yezu Kristu araza kukubohora kugira ngo nawe widegenje. Amen. Wewe wagizwe umuja, wewe uri umuja, uri mu buja ubwo ari bwo bwose, bwaba ubuja bw'akaboregwe, bwaba ubuja bw'ubuhumbu, bwaba ubuja bw'ikinyoma, bwaba ubuja bw'ibiyayuramutwe. Wewe uyu munsi iyo mitima mibi, uyo mutima mubi ukuboshe, Yezu Kristo arawukubohora ku bubasha bw'izina ryiwe. Mbere na wewe wagizwe igikoresho c'abironderera inyungu, baba abapfumu, baba amashetani, uyu munsi Yezu Kristo arakubohora. Kandi hari ico mutazi, hari abantu bagirira urwango n'inzigo abapfumu n'abarozi n'abategatega, mbere hari abahora bagenda bakabica kubera ko bagira ati akwiye gupfa n'umuntu mubi. Hari ico mutazi, erega urya mupfumu, urya murozi, urya mutegatega ntiwiyumvire ngo aridegembya, ntiyidegembya. Arafise abamukoresha ngo baronkere inyungu. Murabyumva? Arafise abamukoresha ngo baronkere inyungu. Mushima ari byo, reka ndababaza ikibazo. Nta bapfumu muzi muri iki gihugu mubamo? Ntabo muzi? Hariho abatabazi. Nta barozi muzi cyangwa abatangishano muzi? Ntabo muzi? Ntabo muzi, ntimukabamenye. Ibyo bakora barafise ubibakoresha, kandi ubibakoresha batabikoze arabahana atakigongwe, kuko nirubura kigongwe. Hajya umupfumu akoreshwa na shetani, umurozi akoreshwa n'amashetani, umutegatega akoreshwa n'amashetani. Mushima ari byo, murambwira ko hari umupfumu n'umwe aragura umudugu? Tereza ubwenge. Hari umupfumu murabona agendera muri Prado, agendera mu ijipo. Ikindi
hari umupfumu cyangwa umurozi murasanga yubaka inzu y'igorofa iteye igomwe? hari uwo murabona? none amahera ntibayaronka, amahera ntibayaronka. none ko baronka amahera menshi bagashikanwa abantu benshi, ni kuki batagura imodoka ngo baduhe na lift? ni kuki batubaka inzu z'agatangaza? ni kuki? ni ukubera yuko hajya umupfumu ajya amahera yose mumuzanira, agatunzi gaca kaza akagatunda agatwara, bamusigariza gusa utwo akeneye kugira ngo agume akorera ba shebuja abwirizwa gukorera no kurongera inyungu. mbere hariyo abapfumu amahera yamuzaniye no kuyakora akatayakora, agira ngo shira ngaho ntanayakora, kuko si gwiwe nayo abamukoresha. nicyo gituma umupfumu, umurozi, umutegatega n'aba bose bakoresha amangetengete, ibyo bakora byose babikoreshwa n'amashetani, kandi ayo mashetani niyo abaha amategeko y'ibyo bakora, yabo baroga, yabo bica, kandi batabikoze nibo bahasiga agatwe. nuko ibintu bimeze, nuko ibintu bimeze. mbere abamaze kumviriza amashetani iyo turiko turayirukana, agira agenda agira ngo iki, ngo turagowe, ngo turagowe, turagowe. mbega yemwe tuja hehe? nuko amashetani avuga, kubera shebuja aba yayatumye gukora ibintu, bayirukanye rero ntabikore abagowe. mbere arayerera akaburiya nyikira, kubera ko shebuja ariwe shetani yayatumye, arayiha igihano. shetani nayo mu guhana irahasha, kandi nta kinya nta n'ikigogo. none rero muntu wipfuriza urupfu umupfumu, muntu wipfuriza ikibi umupfumu n'umurozi n'umutegatega, uyu munsi dushaka ko twigira kuri Pawulo na Baranaba, icyo na Pawulo na Silasi, icyo twobagira n'ingene twobafata. abo nabo ijambo twabwiza kubabwira si ukubabwira ijambo ryo kubipfuriza urupfu, tubwiza kubabwira nk'ibyo Pawulo na Silasi babwiye uyu yabashize mu ibohero, emera umukama Yezu niho uzokira wowe n'ababo mu nzu yawe bose. ariko ubu ntiharagera ko mubitegere, rindira mbandanye muraza kubyumva ko namaze kubona abamaze gushyira ko amafizibe. umushumba-kazi murumvise uwo ari we, umushumba murumvise uwo ari we. umupfumu n'umushumba ashumbiye shetani, umurozi n'umushumba ashumbiye shetani, umupfumukazi n'umushumba-kazi ashumbiye shetani, umutegatega n'umushumba, umutegategakazi n'umushumba-kazi ashumbiye shetani, kandi niyo imukoresha, kandi ashaka ko abigumamo kugira ngo agume aronkera inyungu abo bamukoresha. ibyo mubimenye, ni iby'ukuri, ni iby'ukuri. iyo umuntu yahora ari mu bupfumu abuvuyemo, niwe akubwira amagorwa yaragowe igihe yari akiri muri uyo mwuga mubi, abijamo agira ngo ni byiza, agira ngo aronke ububasha n'ubukuru, agasanga yagiye mu buja bw'ubujaburamboga. nicyo gituma uyu mushumba-kazi amenyesha abantu benshi bameze batyo, bashizwe mu buja, nabo baronkera inyungu, nabo bakaguma ari imbunuza n'imbundege. nicyo gituma abapfumu n'abarozi nabo bose mubona barinda bapfa ari imbunuza, nta n'umwe atera imbere ngo agure umuduga aca yubaka inzu nziza, kuko n'umuja aronkera inyungu bashebuja. ibyo rero by'ubuja mumbabarire ko nabitevye ko birabishe no kuvuga, mugabo ntegeza kubivuga kubera murabikeneye. umugani wa Jean Chrysostome ngo birabishe kuvuga shetani, mugabo kubera mubikeneye ntegeza kuyivuga. birabishe rwose, mugabo abantu babikeneye tugire gutereka tubivuge kugira ngo mubimenye. ariko duhindukize urupapuro. ingingo ya kabiri, Yezu Kristo arakura mu mvuto.
Yezu Kristo arakura mu mvuto. Uyu mushumbakazi yavuye mu buja ku izina rya Yezu, kandi n'uyu munsi abashumba bose bari ngaha barava mu mvuto ku izina rya Yezu, ariko Yezu Kristo arakura no mu mvuto. Bene umushumbakazi babonye ko atagishobora kubaronkera inyungu, bafata Pawulo na Silasi babata mw'ibohero, kandi bategeka ucunga ibohero ngo abacunge, ushinzwe ibohero ngo acunge abitondeye. Umucunzi w'ibohero nawe aronze iryo tegeko aca bugaranira mw'ibohero, ababohera amaguru mu biti. Ngaha mu Kirundi kasho barabuze ingene babihindura, bacavuga ngo ni ibohero. Ahantu mu munyororo bafungira abantu hari ibibanza bibiri. Hari ikibanza cyo gufungiramo abantu bose, akaba n'ikibanza bugaraniramwo abantu bagomba guhasha kurusha abandi, kandi batinya ko bohava batoroka. Niho rero yashize Pawulo na Baranaba. Mu bisanzwe nta muntu amarayo iminsi 15 irenga 15. Washaka gushyirayo igihe kinini bamazaho iminsi 15, kuko atebyeyo yoshobora kurwara ibintu bibi cyane. Pawulo rero na Silasi naho uyu mucunzi yabashize. Uko niko abana b'isi bironderera inyungu mu kugira abandi ibikoresho bagirira abashingira intahe Yezu Kristo yaje kubohora abantu bose, ari we mubohozi wacu, umucunguzi wacu. Kumva Pawulo na Silasi bakabohwa ataco bazira ni ikimenyetso gikomeye ku bakristo. Bazira iki? Kuko bariko barashingira intahe Yezu. Bazize iki? Kuko babohoye uwagizwe umuja n'abaronkera inyungu. Mwabyumvise ga yemwe? Kubera babohoye uwahora azanira inyungu abantu bamukoresha, baciye bagumura igihugu ngo barabahagurukira, babajyana ku bacamanza, barabadendereza, hanyuma baraboha. Kandi ataco bazira. Bazize iki? Kuko bahaye umwidegemvyo uwari igikoresho cyo kuronkera inyungu bashebuja bavukanye. Ibi byashikiye Pawulo na Silasi, nibyo bishobora gushikira uyo wese akora kugira ngo ababoshwe babohoke. Nibyo bishobora gushikira uyo wese ashingira intahe Yezu Kristo yaje kutubohora. Nibyo bishobora gushikira uyo wese agwanira iteka n'ubuzima bw'abandi. Ndazi ngaha muri mwebwe hariho abamaze kumererwa nabi, kugirirwa nabi, gupfungwa cyangwa kwankwa kubera ko bashingiye intahe Yezu Kristo, kubera ko bashingiye intahe ukuri, kubera ko bagwaniye iteka n'ubuzima bw'abandi. Muri mwebwe ndazi no bahamagara boza ngaha bagashinga intahe. Je naramerewe nabi kubera navuze ukuri. Je naragiriwe nabi kubera nagwaniye ubuzima bw'umuntu. Je naragiriwe nabi kubera ko nanse ko naka yicwa apfungwa. Je naragiriwe nabi kuko navuze ukuri muri sentare. Je barimwo. Ibyo rero birashika. Mbera hanashaka kwakeburira abakunzi ba Yezu Kristo, abo bose bakora kugira ngo izina rya Yezu rimenyekane, kandi abavukanyi bacu bagira ubuzima n'umwidegemvyo. Yezu Kristo yarabitumenyesheje ngo bazobashengeza mu masentare, babakubitire mu masinagoga yabo, bamuzojanwa imbere y'abatware n'imbere y'abami muhorwa jewe. Yezu aciyongera ko ngo bizotuma munshingira intahe imbere yabo n'imbere y'amakungu. Bizobatuma munshingira intahe imbere yabo n'imbere y'amakungu. Erega abavukanyi, ibyo bibwirizwa kuba. Wowe ushingira intahe Yezu, wowe urwanira ubuzima n'iteka ry'abandi, ibyo by'ukwankwa, by'ugutotezwa, mbere no gupfungwa bitezwa kuba. Bimenye neza wewe Pawulo w'ubu, wewe Silasi w'ubu, wewe wamana ishaka n'umutima w'ukurondera ko umuntu wese yogira ubuzima n'iteka. Menya ko ibi bizogushikira. Wewe urazwi ishinga nuko umuntu wese
yoronka ibimubeshaho, menya ko ibi bishobora kugushikira. Wamuzi neza ko abahabwa inyungu nuko uwundi muntu abaye umushumba cyangwa umushumbakazi, yuko uwundi muntu abaye igikoresho bakoresha ngo bironkere inyungu. Menya ko abo bantu bazogutoteza, mbere bishobotse bakagushyira no mu ibohero, ryaba ibohero ry'impome cyangwa ibohero ry'akadenderezo cyangwa ibohero ryo kwambikwa ibara cyangwa ibohero ryo kwankwa no kwankishwa abandi, kuko amabohero ni menshi. Nibyagushikira rero muvukanye ubimenye, kandi icyo nababwira ntabahende nuko Yesu Kristo ashobora kurekura bene ibyo ngo bigushikire. Hari ababona byabashikiye bagacagira ngo jewe naragwaniye Yesu Kristo none narabibishikiye. Emera umunywe muvukanye. None Yesu Kristo we ntiyagwaniye iteka rya se, ntuzi byamushikiye, ntubizi. Uwukurikira byamushikiye arabigusangizaga. Ariko rero hari ibintu bibiri biza kumenya, nuko ashaka ko bituma umushingira intahe imbere y'abatware n'imbere y'amakungu. Pawulo na Silasi iyo badapfungwa, uyu muntu w'umucunzi w'ibohero ntiyopfuye amenye Yesu, ariko kubera bapfunzwe umucunzi w'ibohero yaramenye Yesu, n'abapfungwa bose barabimenya. Icya mbere nuko Yesu ashaka ibyo bintu arareka ngo bigushikire, ukangwa, ugatotezwa, ukadenderezwa, kugira ngo ushingire intahe Yesu. Iyo atarabirekura bikagushikira. Icya kabiri womenya nuko naho bagutoteza, bakakuboha cyangwa bakakubohesha, bakagushyira mu ibohero, naho ryo barikomeye gute, Yesu Kristo ubwiwe azokwibohorera, agukuzeyo bwa bubasha yakoresheje mu kwizura mu bapfuye. Aleluya. Yesu Kristo ibohero ryose bagushyiramo, wowe urwanira iteka ryiwe n'iteka ry'abantu, azorigukuzamo bwa bubasha yakoresha mu kwizura mu bapfuye. Nibwo yakoresheje kuri Pawulo na Silasi. Ibyabaye kuri ibyo babaye Nyamugigima, Yesu yavuzuka, Nyamugigima ntiyavuze, ibohero n'iryugurutse, nako imvura ntiyugurutse. Ububasha yakoresheje mu kwizura mu bapfuye, n'ubu nibwo aguma akoresha mu gukura mu mabohero, mu mvuto no mu gatotezo abo bose bagwanira izina ryiwe, bashingira intahe izina ryiwe, bakagwanira ubuzima n'iteka bw'abavukanyi. Mu gicugu Pawulo na Silasi barasenga baninahaza Imana, kandi n'abandi bapfungwa bose babumva. Isi ishiranyiganyega, inzu zishaka kugwanako, inzugi z'ibohero zisa ziriyugurura, n'abari baboshwe basanga imigozi yari baboshe yavudaguritse. Uwababa barinda yikanguye abona inzugi zose z'ibohero zuguruye, aca afata inkota ngo yiyice, kuko yagira ngo abapfungwa bose batorotse. Pawulo asemerera ati ntiwiyice, turashari hano twese. Iminyororo iravudagurika, ibiti bigataragurika, ugasanga uwaje aboshwe kandi nuko biza kugenda uyu munsi. Wewe uri mu minyororo no mu biti uyu munsi, urategura urembo rw'umwidegemvyo, uraza kwidegemvya. Aleluya. Ntawe ugishobora kuboha abemeye izina rya Yesu, kuko niyo bababoshe, niyo bataye mu ibohero, ububasha bw'izina ryiwe buratamanzura amabohero, bukavutagura imvuto, mbere bugatuma abo baboshwe aribo babohora n'uwababoshe umutima w'ikibi n'ukuboha abandi. Aleluya. Ngiki igikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza mu maso yacu. Pawulo na Silasi biratangaje cyane kubona aribo bakingira ubuzima bw'ababoshe. Kumwe Yesu Kristo yagwanira ubuzima bw'abaje kumuboha. Muribuka ko Yesu Kristo yagwanira uwitwa Markusi,
mubaje kumuboha. Umwe Petero yacugutwe, muramwibuka? Umwe Petero yacugutwe, muramwibuka? Yezu Kristo yaramugwaniye, kandi ni ikintu gitangaje cyane, ikintu cyabaye aho hantu. Kumbure mwe ntimurabyumvira neza ngo mwiyumvire ikintu Yezu Kristo yakoze uwo munsi. Reka ndabiganiye neza, je niho nari. Petero yaraje afata inkota aca ugutwi umusuku w'umusaseredoti mukuru witwa Markusi. Hari umugabo yavuze ngo Nyakugesera yari afite ubwoba ku buryo aho guca umutwe yaciye ugutwi. Ugutwi rero kurakorokera hasi. Murazi iyo umuntu bamukubise ikintu cya mbere agira ni kujyanayo ukuboko, sibyo? Markusi rero bamuciye ugutwi, yaciye ajyana ukuboko ku gutwi, azanye amaraso gusa kuko ugutwi kwari hasi. Yezu rero aca aratora uko gutwi, abanza abwira Petero ngo subiza inkota yawe mu bwubati. Ushaka ndeke kunywa ikarisi data yampaye? Kuko data yamucishije muri iyo karisi ngo ashingire intahe izina rye, nk'uko Pawulo na Silasi bashize mu ibohero ngo bashingire intahe izina rya Yezu. Yezu aca arunama, atora kwa gutwi, aragusubiza. Uko byagenze nguko. Markusi yaciye akwega kwa gutwi, yumva kwafashe, arakwega arumva neza ko yakubonye hasi bikumbagara. Nababwiye ntigenda babwira ibyaciye bikurikira, niho narindi. Murazi ibyaciye biyo. None Markusi yarabandanije aboha Yezu. Wewe wabandanye uboha ubu kugira ikintu nk'iki? Markusi yaciye aguma ajunje ngaho, biramusiga, araca ubwenge, ntiyari bwabona umuntu agirirwa neza n'uwaje kwicisha. Markusi yaciye amera nk'utaye umutwe, acaguma ngaho, aguma ajunje yiyumvira ibibaye ibyo ari byo. Bajyanye Yezu, yaragumye akurikira inyuma yiwe, mugabo gusubira kumuboha ngo ntiyasubiye kuronka ingufu zo gusubira kuboha Yezu. Kandi ibyo ngira murabitegeye, naho atariho mwari muri murabyumva nuko byagenze. Yezu Kristo rero uyo mutima wiwe niwo yahaye Pawulo na Silasi, niwo watumye Pawulo na Silasi bagwanira uyu mukuru w'ibohero agira yiyohore, bakavuga ati ntiwigishe, turashari hano twese. Muntu rero watawe mu ibohero iryo ari ryo ryose, izina rya Yezu nawe uyu munsi rihari gukuramo. Amen. Ukuri, ubutungane, ukugwanira ubuzima n'iteka bya bene wanyu nibyo bituma Yezu Kristo nawe akugwanira akakura mu ibohero. Ukugwanira ubuzima n'iteka ry'abantu uyu munsi Yezu Kristo arabibandanya aciye kubigishwa biwe. Ubu twumvise Pawulo na Silasi, ubu ntashaka kubikora aciye kuri wewe, turaza kubigarukako. Ariko kugira ngo ibyo bibe nuko Pawulo na Silasi bariko baraninahaza Imana, bariko barasenga Imana bayininahaza. Nawe rero samiriza indirimbo yo kunahaza Imana, izina ry'Imana rininahazwe, risamirane, iteka ryayo rimenyekane. Naho s'il vous plaît, hariho abantu iyo bashikiwe n'amagorwa n'amageragezwa, icyo bakora ni ukuvumana, ni ugusibana, ni ukwidoga, ni ukwidodomba. Nibyo Pawulo yarimo gahemu. Pawulo na Silasi nibyo barimo. Bagize iki? Barasenga Imana bayininahaza. Ariko bakuwe impuzu, barakubitwa, barajoba, bashigwa mu ibohero, aho kuguma bidoga ngo wewe bivagondoberaho, banyagura n'ikiza, banyakuranduka, banyakuvunga ivu. Ibicutsi jewe nibyo nzi, nibyo gusa bigeze aho. Iyo mba nzi ibindi nabivuga, utwo nitwo twonyene nzi. Aho kuvuga ibiti
ibitutsi n'imikomo n'iki, ururimi rwabo rwagoborotse basenga Imana bayininahaza n'abapfungwa bose babumva. Wewe rero uri mu mageragezwa, wewe ufise ingwara, wewe ufise ubumuga, wewe waboshwe ukabahwa n'ibyo aribyo byose, reka guta umwanya widoga widodomba, kuko imyidogo n'imyidodombo yawe nta na kimwe bihindura. Urabyumva? Ushaka ko bihinduka ugira iki? Paulo na Silasi barasenga baninahaza Imana. Tangura uninahaza Imana, tangura uyishimagize, tangura uyitazire, tangura uvuga ubwiza bwayo, ubuninahazwa bwayo, ubweranda bwayo, ubutungane bwayo, urukundo rwayo, ikigongwe cyayo, utangura ubisamirize. Ururimi rwawe ntiwaruherewe kwidoga no kwidodomba, waruherewe gutera iteka Imana, mu kuyishingira intahe, mu kwininahaza no mu kuyishimagiza. Tangura uca utangura kubohoka, iminyoro irapfutagurika, ibohero ririyugurura. Ahubwo mbere shirako aho banza muhaguruke mwese, indimi zose zininahaza Imana, ururimi rwose rinahaza Imana, n'ababoshwe n'abashumba n'abashumbakazi bose babohoke muri uyu mwanya. Aleluya. Hezagirwa Mukama Yezu, uri Imana irakiza. Hezagirwa Mukama Yezu, uri Imana izura. Hezagirwa Mukama Yezu, uri Imana itanga ubuzima. Hezagirwa Mukama Yezu, waraje kugira ngo abari abashumba bidegembye, ubu turidegembya ku izina ryawe. Waratubohoye, waraduhaye ubuzima, waraduhaye urukiza, natwe indimi zacu ziraguhayagiza. Hezagirwa Mukama Yezu, iteka, icubahiro, ininahazwa, ishimwe n'ishimagizwa nibihabwe wewe mu myaka yose. Komerwa amashyi Mukama Yezu.
mukama Yesu Kristo ni muzima nari myaka yose. Izi mbuto Yesu Kristo yakuyemo Pawulo na Silasi zikumenyeshe nawe muvukanye ko imbuto zose zikubosha uyu munsi Yesu Kristo azicakagura kandi yabitanguye. Hariho abamaze gukira imbuto zari zibabosha. Utarashikirwa ntiyihebure, umwanya wawe uraje. Kandi umuntu wese n'abakristo, kuko hariyo abakristo usanga baboshwe n'imbuto bakazifata minenegwe kandi ari imbuto. Iyo rero hariho akantu gatoyi kakuboshe utemeye ko gacika, kaza karazana izindi, karakura kagakura n'izindi mbuto zikazirako. Nka wewe ukunda kubesha mu tuntu duto duto, ubwo ruvuto rudacitse uzobesha muri binini. Nukuvuga ubwizwa guhereza Yesu ubwo ruvuto, ukavuga uti Yesu najewe ndafise uruvuto w'ikinyoma mu tuntu duto duto. Kw'itelefone ugeze gahewe washitse mu Ruyigi, yego nashitse, mugabo ukiri muriza. Nahashitse ubunyana uzibona ndagushikiriye ndashitse mu Ruyigi kandi ukiri muriza, kuko ku mutima ugira uti mu minota 10 nzoba ndahashitse. None ni uri wogirira isanganya hari muriza, uyo muntu agacaza kukurabayo akaja bwabo ndi wavuye mu Ruyigi uragarukina. Ikinyoma mfatiye akarero ku kinyoma naho ko bagatora. Umugabo afite telefone agashiramo kode ngo umugore ntarabe birimo, wa mugabo none wase umugozi bohoka. Wa mugore ufise telefone ushiramo kode ngo umugabo ntarabe birimo, wase umugozi bohoka. Wa munyeshuri mwishuri ubwenge urabufise kandi no kwiguriga, mugabo ukamufise akantu ko gukubita kude ngurabire kwa mugenzi wawe, wose umugozi bohoka. Wa mufonctionnaire cyane wowe ushinzwe amabanga haba mu gihugu cyane mu bindi bikorwa, ushinzwe amahera y'abandi, muri ayo mahera ukazura notura duke duke, wose umugozi bohoka. Wa muntu washinzwe kurongora abandi no gutwara iki gihugu cyangwa gutwara abanyagihugu, ntihagire ikintu na kimwe bakorera batabanje kuguha agacupa, none wose umugozi bohoka. Wa muntu ushinzwe guca imanza kandi urubanza uraza amategeko yose urayazi, mugabo dosiye y'umuntu kandi ni washaka nta n'urenganya, imanza uzicuko ziri, mugabo dosiye yari imbere ukayishira munsi ugashira hejuru. Iyo wamye kuguha icupa hajya kuri cercle atereka ko aguha agacupa ngo urandabira dosiye yanje ko yonyaruka, ugacikura munsi ukayishira hejuru. Iyo umaze amezi 6 arindiriye urubanza, none wase umugozi bohoka. Suzuma neza umugozi wose wowe ufise uyu munsi Yesu agomba kukubohora. Amen. Nawe widegenze. Twaremewe kuba bantu bidegenja, twaremewe kuba bidegenja, ntihagire na kimwe kigushira ku mugozi. Umugozi wose uyu munsi ucike, widegenje, mbere nawe utangure kubohora abandi nk'uko Pawulo na Silasi bakoze, kugira ngo n'uyu muntu umukuru w'ibohero abohoke. Reka mbanze ndabashingira intahe aho nahereye mvuga. Ndazi ko hariho abantu hadashiyemo intahe haca bisinzirira. Umuntu yabohowe vraiment na Yesu arava mu ibohero yarimo. Ndababwira n'izina ryiwe, nimwashaka muzoje kumubaza. Umugabo yitwa Izahaki.
gahungu yarabanje arakorana n'amashetani uko yatewe n'ubukene bamukuye mu kazi acarondera ngene yoronka nk'amahera aciye mu nzira zose. Inzira ya mbere yaciyemwo yabaye iyo guca kuri internet, abona ahantu handitse ngo niba ushaka kuronka amafaranga n'ingoga ngo klika ngaha, araklika. Abatazi cari ico guklika ni ukuvuga gufyonda. Hanyuma acabona izina ry'uwitwa Isabelle, ngo je nitwa Isabelle, ngo ibyo ushaka byose nzobigufasha, ngo mugabo zana amafaranga angana uku. Aratera induru muhira gushikaho umugore yagurana, acararungika ayo mahera, acamuha ifoto yiwe kugira ngo yame amisi yose ayiraba. Acamubwira ngo uzocana ibuji imisi yose, ngo urabe icumba atawundi numwe azokijamo, uraraba icumba atawundi numwe azokijamo, ngo ico cumba ujane y'ibuji uyicane, uzokwama wicara imbere y'iyo buji ugumu yiraba uri concentre. Ni ukuvuga atakindi wiyumvira atari jewe Isabelle, wiyumvira jewe gusa uraba iyo buji. Ibyo rero ku batabizi ni uburyo bwo gusenga shetani. Abantu bumva ngo uragenda mu cumba atawundi numwe azinjiramo ngo ucane ibuji ugumu yiraba, ubwo ni uburyo bwo gusenga shetani. Uko kuntu kwikonsa ni kugira rovide, ni kugira ngo amashetani ashobore kwinjira. Fe rovide, amashetani aca yinjira. Hanyuma yahavuye amurungikira n'ifoto yiwe ngo nzomurungikira foto magnetize uyimanike. Uwo muntu yarasenga, amubwira ati je ndasenga ngo ntangorane, nzokurungikira foto yanje magnetize uyimanike. Ibisabisha uvuga urashaka kubandanya ubivuga, mugabo ivuge uraba ifoto yanje. Arabikora amezi atari make gushikaho yinjigwamo n'amashetani. Uko yagira ibyo bintu uko amashetani amwinjiramo. Mu nyuma atangura kuza aravuga indimi atigeze yiga no kwandika ibintu atigeze amenya, kubera amashetani amurimo abimikoresha. Erega aratinda ariganzigwa n'amashetani. Icyatumye akira ni uko umugore wiwe yaguma asenga gushika umunsi abwira Imana ngo Mukama, uyu munsi, aho rero hari ku munsi wa Pasika, ngo ndagusabye kuri uyu munsi wa Pasika ngo ibintu biri mu mugabo wanje, ibintu umugabo wanje agirira muri kiya cumba nibyo abari iby'iwawe ubigaragaze ndabibone, nanje ndamufashe. Nibyo atari iby'iwawe naho ubigaragaze kandi ubisambure. Ico gisoro cy'umugore wiwe nico cyatumye abohoka. Abagore mwumvise? Ico gisabisho cyatumye abohoka. Amashetani yaciye ati nguvu zo kumutwara, mugabo kubera yuko amashetani atinya ko yohava ayamaramaza, ko shetani nishaka kuvuga amabanga yayo, nishaka kumwica. Muraraba burya abantu bakorana n'amashetani akenshi mu by'ukuri barapfa bagapfa giturumbuka atazuni kibishe, kubera ko shetani ibonye ko agira bivemo ngo ashingire intaye ngo amaramaze shetani mu kuvyo yamukoresheje, ko shetani ishaka ko uvuga ibyayo. Nico gituma ncishe mu gatoyi kuko hari abatabizi cyane abafonctionnaire. Nico gituma shetani yanka abantu birega. Hari abantu baba batirega, kuko ukwirega no kumaramaza shetani rero abuza abantu kwirega, kuko ugiye kwirega wimaramaje kuko uvuze ibyo yagukoresheje. Shetani ishaka abavuga ibintu byayo, ibicumuro n'ibyayo. Abantu rero muri imyaka yabashizemo umutima wo kutirega kugira ngo igume bafite ko ububasha, kandi umuntu wese yireze shetani kimutakaza ko ububasha. Ibyo ndabizi narabibwiwe neza n'abantu baje kuzimu. Umuntu wese akora ibicumuro bigoye ikuzimu usanga hariho urubaho usanga izina ryiwe ryanditseko, yireze rica rifudika automatically. Nico gituma hari habo shetani runka kubuza abantu kwirega. Nabo tugendana
abantu rero benshi cyane cyane nk'aba bantu bize amashuri menshi usanga avuga ngo ntiyaje kwirega akaba hatirega, kandi abantu bose batirega shetani irabakunda cyane. Ibakunda kubera iki? ukivuga ati wewe udasaba ikigongwe ndakwemera umeze nka jewe, ndakwemera wewe ni sawa tumeze kumwe. Nico gituma shetani abishaka ko bamera kumwe bose ibashira mu mutima wo kutirega ntibigire basaba ikigongwe. Uyo muntu rero Izahaki ndamugarutseko yarinjiwemo n'amashetani. Umugore wasenze amashetani acabona ko agomba kurokoka no kubohoka, acashaka kumwica. Ngo yatubwira ngo numva ikintu kigomba kunkuramwo umutima, nkabona ndi mw'ishamba rinini, numva ikintu gishaka kunkuramwo umutima kiwukwega, ngo ngaca nk'induru boyo boyo ndapfuye. Hanyuma yibuka ko yari umukristu, acatangura kuvuga ngo Yezu ndapfuye, Yezu ndapfuye, Yezu gushika avuga ngo ntabara Yezu. Hanyuma ngo mu mpera yumvise umutima ugenda ugira uveyo, ngo naciye mvuga ngo ariko urampevyaga Yezu, ngo nza numva ijwi rivuze sinomenya ko ryavugiye muri jewe iruhande yanje hejuru yanje, mugabo ijwi ryumvikana neza ngo ntugire ubwoba ntacu. Amen. Wowe yambaje izina ry'Umukama azokira. Uwo wese yambaje izina ry'Umukama azokira. Uwo wese yambaje izina ry'Umukama azokira. Ko yasemereye ngo Yezu ntabara, Yezu nukuvuga ntabara Mana irakiza. Yezu nawe uhamagaye izina ryiwe rica rikora. Yaciye umugore acaraza, abana baraza batangura gusenga, barasenga. Umugore yarashe amazi aheza agiye ayamurundako, aca ingufu zirahera z'ayo amashetani atangura kumuvamwo, gushikaho nako amazi aheza agiye yazanywe n'umubanyi, gushikaho rero uyo muntu atangura kubohoka. Vyarafashe umwanya kugira ngo amashetani yose amuvemo. Amaze kumuvamwo araba umugabo akomeye, mugabo ashomereye. Umugabo arashobora kuba umugabo akomeye mugabo ashomereye, ariko data uva umushomera mugabo utarimo amashetani sinjo wa jamaa. Aca rero atangura kwiyegereza Yezu. Amaze kumubohora, Yezu yaramubohoye neza birahera. Aca abwira Yezu ati Yezu, ubu rero nje kugusaba akazi, kandi akazi uzompa nzogushingira intahe bose bamenye ko uri Umukama. Aragenda adepoza ahantu habiri. Mugabo aca abwira Yezu ati aho bazotangura kumpamagara nzoca menya ko ari wowe ukampaye. Aho ushaka ko nkora ni wowe uhazi, ubitegeke baba ari bo baza kumpamagara. Adepoza ahantu habiri muri Onibe abatazi byari byo ni abakorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yongera adepoza dosiye yo gusaba akazi muri ONG yitwa Concern. Hanyuma muri Concern batangiye kumuhamagara, arakora interview araheze. Bacamubwira ati uracuza gutangura akazi ku munsi umunani. Muri Onibe naho baca baramuhamagara, naho nyene aramenya. Bacamubwira bati dushaka ko ucuza gukora ku munsi umunani. Aca arababwira ati murakoze kuri ako kazi mumpaye, mugabo hariho abandi namaze kwemerera. Aho rero avuga akuje agatima kuri mwe hayagana Yezu, aho bazotangura kumpa akazi nzoca mpaka ari wewe niho nzokora. Noneho rero uwo mugabo wo muri Onibe aramaze kubona naho uzokora uzoguhemba ngahe. Arayamubwiye ati uwoja twe tuzoguhemba inshuro zibiri ayo yakora, tuza gukora iwacu rero. Ngo nca ndamwishyura ngo naho mumpemba inshuro zibiri naramaze kubemerera, kandi ko nabemereye sinzohindura. Ngo aca arandaba
ngo nuko wiyumviye ngo nuko niyumviye nemereye ikintu umuntu uzi guhindura wemwe ngo genda ngo ngira ngo uzohava umukuru w'iki gihugu ako kazi aragaheba uwo bashyize mu kibanza ciwe aheze amezi 3 kari gahetse ariko n'ubu baracyakora mugabo kubahoka nagomba gushikako suko aho nagomba gushika sana aho nari nkiriko ndatari ashitse muri ako kazi muri iyo benje induru kiratanga induru y'iki induru y'abandi bakozi bahora banyuruza bishize kuri we sirikwiye kunyuruza igahagarara ntibirengana bahora bahindura bagafalsifiya amafagitire bakandika amafagitire atariyo bishikiwe igahagarara bahora bafata ibikoresho by'iyo ONG bakamenya ingene babihanahana amasirikwi bikanyuruzwa noneho wewe wahari byaca bihagarara hatangwa induru umuzungu abakoresha acaraza aramubwira wewe utaraza ngaha harabaho mugakuvushite ngaha hama induru ivyo bintu wazanye ngaha n'ibiki ngo njara mwishyura ngo ni naba ntaraza ngaha harabaho ubu hakaba hari induru bitohoze nawe ubimenye niwasanga ari ndi mu makosa unkure mu kazi umuzungu ninasanga mu makosa ndakukure mu kazi ugasanga byo hari kosa nari mwiza uco ngubu umuntu avuze gutyo uzi ubwenge 13 yagenetse wa muzungu acakangura gutohoza aratohoza asanga nuko yaje guhagarika ubusuma aca rero afata ingingo yo kwirukana umukuru wabo basuma umukuru wabo basuma n'abamwirukanye afata ingingo yo kwica uyo mugabo Izahaki aca afata ingingo yo kumwica ararondera nazo amufasha kumwica we yaja kuri terrain akaja gukontorora le programme z'iyo ONG ingene ziriko ziragenda umunsi umwe wa muzungu abakoresha aramuhamagara ati ntegeza kukurungika muri iriya ntara nkiriwe ndavuga mugabo amatohoza dufise kwama ONG yarafise abasekeri n'abanze yarafise documentation yabo ati ibyo dufise mu information nuko wewe wa mugabo twirukana yamaze gushinga kukwica kandi yararondeye n'abamufasha none wewe wategereje kuja hariya kandi ntawe ufise akora iyo programme ubu rero ndafise ingorane sinzi ingene zo control hariya ngo ndamubwira ngo niyo aba ariyo programme igezeko gira sinya ordre de mission jewe ndajayo kuko urya si waganze ubuzima bwanjye haleluya urya si waganze ubuzima bwanjye wa muzungu aratanga mvuze ko ashaka kwica none urashobora kugenda je ndagenda kuko ubuzima bwanjye si wabwanjye acana ubundi aragenda ashitseyo wa mugabo arabimenya ko yaje aca arategura kuza kumwica muri iryo joro nyene n'ababazana kumwica mugabo imbere yo kuza kumwica babanza guca mu kabare kugira ngo babanze bazinywe zibashike zimaze kubashika rero sinzi ico bapfuye batangura gushwana induru ija hejuru igiye hejuru umunyakabare ahamagara abapolisi baca baraza babashira kome barababohanya bose babatwara mu bunyororo n'ubu niyo bakiri nabo aracakora bari karatera akabyino kuko arabesheye mugabo siwe yabesheye n'uwagize umuntu uririmba murama mugavye ku ndirimbo tuvuga muravuga ngo Yesu aje kuzimu afasha Shetani ayikoza hirya
ayikoza hino, afata agahanga arajanjanga arazamuka. Yesu ibyo ntabyagira. Yesu ibyo ntabyagira, murabyumva? Yesu ibyo ntabyagira kuko ntabyo akeneye. Yesu abonye Shetani ayibwira ati numa kandi kamurora. Ntirirwa arayikora, murabyumva? Arungika ijambo ryiwe cyangwa akarunga intego ziwe ngo son souffle fait mourir le méchant. Son souffle fait mourir le méchant. Impemu ziwe zonyine zirakwiye kurya Shetani, murabyumva? Yesu ntafata Shetani, ayifata. Ariko ubukuru bwiwe, ububasha bwiwe, ijisho ryiwe, ijambo ryiwe birakwiye. Sava ngo ruririmbo rero ntiruzasubire kuririmba mu ruyigi gushika Yesu agarutse. Hari indirimbo zidakwiza kuhaba. Yesu ni Senga, ijambo ryiwe n'impemu ziwe birakwiye kugira Shetani yumve. Kuko nkaha Yesu araza kuyiruka, mugabo ntimuza kubona ntiyigo aratembera hagati yanyu, Shetani kigenda. Ingingo ya gatatu, Yesu arakura mu bwoba. Yesu arakura mu bwoba. Uwabarinda yikanguye, abona inzugi zose zuguruye, aca afata inkota ngo yiyice, kuko yagira ngo abanyororo bose batorotse. Pawulo arasemerera ati ntiwiyice, turacyari hano twese. Yapfunze Pawulo na Silasi kubera ubwoba. Yabashize muri kasho kubera ubwoba. Yababoheye amaguru mu biti kubera ubwoba. Ibyo yakora byose mu kazi yakora yabitumwa n'ubwoba. Umutima w'ubwoba wari waramuboshe ku rugero rwaho abonye yuko inzugi zugurutse yaciye ashaka gusokorera inkota ngo yiyice, kubera ubwoba bw'igihano ashobora guhabwa. Uyo mutima w'ubwoba nyene wamuboshe niwo wamutuma ushaka kuyiyica, kwiyahura, niwo wamutumirira kwiyahura. Ni iby'ukuri iyo umuntu aboshwe n'ubwoba arakora ibyo atokoze, akavuga ibyo atovuze, akaja iyo atoroye kubera ubwoba. Icyamukijije nuko yahuye n'uwahuye na Yesu, uwo Yesu yamaze gukuramwo umutima w'ikibi n'ubwicanyi, amuha umutima wiwe, umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi. Uyo mutima nawo ni umutima mweranda. Uyo bahuye na Yesu akamuha umutima wiwe ni Pawulo mweranda. Muribuka Pawulo mweranda ko nawe yahora afise umutima w'ubwicanyi, ariko ubu yarahuye na Yesu. Ahuye na Yesu amukuramo umutima w'ikibi, amukuramo umutima w'ubwicanyi, amuha umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi. Pawulo arasemerera ati ntiwiyice, turacyari hano twese. Muribuka ko atarahura na Yesu, Pawulo mweranda acitwa Sawuli yahimbarwa n'agapfa, kuko yarashigikiye abagandaguye Stefano. Muravyibuka? Pawulo ntiyarashigikiye abagandaguye Stefano, muravyibuka? Abagandaguye Stefano Pawulo ngo niwe aracungiye imbuzu, batera amabuye Stefano, ababwira abatera intege ngo piga shenzi, piga shenzi, piga shenzi, gushika Stefano baramwicara wera. Pawulo aranezerwa rwose n'urupfu rwa Stefano. None ubu yarahindutse, ntakiri bakunda gapfa, asigaye yanka gapfa, ku buryo agwaniye n'uwamushize mu ibohero. Ntiwiyice, turacyari hano twese. Uyo mutima w'impuhwe n'ikigongwe ukwanka gapfa, uwo mutima wanyikibi
yawuhawe na Yezu Kristu umwana w'Imana yaje ku isi ngo atubohore ikibi cyose adushiremo umutima w'impuhwe n'ikigongwe. Aleluya. Ubu rero Pawulo ntagikunda gapfa, ntashaka ko n'umwansi wiwe yopfa, mbere aramugwaniye aramukiza urupfu kumwe Yezu yagwanira Markusi mu murima wa Getsemani. Ntiwiyahure, turacyari hano twese. Ukuba yashizwe mu ibohero kubw'umubiri ntibyamutumye yinjirwa n'umutima w'ikibi, ahubwo yagumanye umutima mwiza, agumana umutima w'impuhwe, agumana umutima w'ikigongwe, wanka agapfa kandi wanka ikibi. Ntiwiyahure, turacyari hano twese. Aleluya. Bavukanye, uyo mutima wa Pawulo yahawe na Yezu niwo mutima natwe Yezu ashaka kuduha uyu munsi. Aha rero ngira nshike mwe nababwira kare, ni kuki Pawulo abujije umuntu kwiyahura? Ni kuki? Iyo aba umuntu akunda ikibi, akunda agapfa, abonye asokoreye inkota, ntiyari kumuza kwiyahura, yari guca agira ati ahubwo witebeje nyaguhura ahubwo witebeje nyarutsa aciyamo. Ntiwiyahure, turacyari hano twese. Iri jambo nashaka nawe urivuge. Ntiwiyahure, turacyari hano twese. Risubiremo. Ntiwiyahure, turacyari hano twese. None ubibwiye nde? Wibwiye wa murozi w'iwanyu. Murozi wacu, ntiwiyahure, turacyari hano twese. Ko Pawulo yavuze ati mucunzi wacu, ntiwiyahure, turacyari hano twese. Murozi wacu, ntiwiyahure, turacyari hano twese. Mutanzi w'ishano wacu, ntiwiyahure, turacyari hano twese. Mupfumu waba urapfumurira abaza kutugira nabi, ntiwiyahure, turacyari hano twese. Ntiwiyahure, turacyari hano twese. Mupfumu we, ntiwiyahure, turacyari hano twese. Ntiwiyahure, uyo mutima ugukunda ineza, ukwanka ikibi, ugukunda agapfa, uyo niwo mutima Yezu ashaka kuduha natwe, amaze kutubohora umutima w'ikibi n'ugukunda agapfa. Aleluya. Ntihagire gusubira kuba bakunda agapfa, twese tube babakunda agakira, kuko Yezu Kristu ashaka abakira. Umwe yabarinda asaba ko bamumurikira, agenda kwitura imbere ya Pawulo na Silasi atetemera. Abasohoye hanze ababwira ati nkora iki ngo mbashe kurokoka agabahaye? Nguyu ubohotse ubwoba. Aleluya. Arabohotse ubwoba, abasohoye hanze. Mwumvise itegeko yaronse niyo kubasohora hanze. Itegeko yaronse n'irihe? Abamutumye ngo bamaze kubakubita amahiri menshi, babata mu ibohero, bategeka umucunzi ngo abacunga bitondeye. Umucunzi aronse iryo tegeko aca bugaranira mu ibohero, ababohera amaguru mu biti. Itegeko yaronse ni iry'ukubugarana. Noneho arabasohoye hanze. Abasohoye hanze kubera iki? Yabohotse ubwoba, arakiza ubwoba, agira ati ndabasohoye. Abampaye itegeko barashaka bankure mu kazi, barashaka bampe igihano icyo ari cyo cyose, mugabo aba ntibashobora kuguma mu ibohero. Aca abasohora hanze. Aleluya. Arakiza ubwoba, abohotse ubwoba biciye kuki? Biciye ku bigishwa ba Yezu, baninahaje Imana, buzura mutima w'Imana, baranya ikibi. Ntiwiyahure, turacyari hano twese. Nguko uko Yezu agomba kubohora uwo wese ari mu kibi ngaha. Muntu waho ukunda ikibi, ntiwiyahure, turacyari hano twese. Yezu arakubohora. Muntu waho ukunda agapfa, ntiwiyahure, turacyari hano twese. Yezu arakubohora. Natwe dushaka kugira no kurokoka, ntidushaka ko ari n'umapfa. Bavukanye, ntidushaka ko ari n'umapfa. Ntihagire n'umupfumu yopfa, ntihagire n'umurozi yopfa, ntihagire
mbega n'umukanishano yehova nabohoka ahubwo aze kudufasha tuninahaza Imana. Aleluya. kuko Imana ntizonezerwa nuko mu ijuru hagiye abantu bake, zonezerwa nuko hagiyemo n'ababi nyene bahindutse. Nicyo gituma na Stefano igihe bamwica Pawulo abatera intege ngo piga shenzi, Stefano yapfuye avuga ngo Mukama ntubahore ikibi bangiriye. Nicyo cyatumye Pawulo nawe tumuronka. none umve Pawulo nawe ntiwice, turahari hano twese. N'umunyaruhigi w'uno munsi aza kubwira umugirira nabi ngo ntiwiyahure, turacari hano twese. kandi Mukama ntumuhore ikibi angiriye. Ngiyi intsinzi ya Pasika bavukana, ngiyi intsinzi y'Imana be n'inganje ya Kristo wayo. Pasika ni igihe cy'intsinzi, intsinzi y'ikigongwe ku nzigo, intsinzi y'ikibine y'icyiza ku kibi, intsinzi y'urukundo ku rwango, intsinzi y'ubutungane ku buryarya, intsinzi y'ubuzima ku rupfu. Intsinzi ya Pasika iragaragaye muri icyo gisagara cya Filipo. Nkora iki ngo nshobore kurokoka abahaye? Ngiki ikibazo mucaje mu mutima w'uyo muntu acunga ibohero. Ngiki ikibazo kiza mu mutima w'uyo muntu, w'uyo wese yahora afise ubwoba kubera abamutegetse kugirira n'ababandi, kuko yaboshwe n'umutima w'ubwoba, ubwoba bw'abamuhaye akazi atinya ko bamukura, ubwoba bw'abamuhaye utwarya kuko atinya ko batumwima, ubwoba bw'abamukoresha kuko atinya ko bamukoresha utariko, ubwoba bw'abamuha igihano kuko atinya ko bohava bamubabaza bakamuhasha. Nkora iki ngo nshobore kurokoka abahaye? Bamwishyura bati emera Umukama Yezu niho uzokiraho n'abawe bose. Muvukanye ufite ubwoba, emera Umukama Yezu niho uzokiraho n'abawe bose. Emera Umukama Yezu ubohoke uyu munsi we n'abawe bose. Ubohoke iki? Ibintu bine. Ngibi ibintu bine ubohoke. Wewe uboshwe, ngibi ibintu bine Yezu akubohora uyu munsi, kandi ibyo bine ubohoka nawe ucuja gufasha abandi kubibohoka. Icya mbere, kubohoka ubwoba bw'abagutegetse kuboha abandi. Ubwoba urabohoka ubwoba bw'abagutegetse kuboha abandi. Hariho abantu bategekwa kuboha abandi, hariho abantu bategekwa kubeshera abandi, kudendeza abandi, kugira n'abandi, bakabigira kubera ubwoba. Uyu munsi ubwo bwoba urabohoka ku izina rya Yesu. Amen. Icya kabiri, yarabohotse umutima w'ikibi usubirirwa n'impuhwe. Eheraba ngo abasohoye ajya kubogereza inguma zabo, ajya kubogereza inguma. Akibapfunga yabona inguma, akibaboha yabona inguma. Ubu rero haraje impuhwe, arabonye inguma kare ntazo yabona, kare yazishyiramo ibiti n'iminyororo, none abasohoye ajya kubogereza inguma zabo. Uku kubogereza inguma ni ikimenyetso cy'uko umutima w'ikibi usubiriwe n'umutima w'impuhwe. Imbuto itewe n'iyimera, za mpuhwe bamugirira nawe arazibagiriye. Imbuto itewe n'iyimera. Muntu ushaka urukundo biba urukundo. Hari abantu baja ahantu bakidoga ngo jewe ntibamubona, jewe ntibamubona, jewe ntibamubona. Mbere ngo hari n'umuntu mbere yihebeye Imana, kugira bihebeye Imana nabo baramubwira isura yabo yuzuye, ngo yagiye yiyugaranya mu kabati, baramurondera ahantu umunsi wose baramubona. Ku mugoroba umubikira umwe agiye kuraba mu kabati ibyo babikayo, asanga ntiyatundaraye. Mbega wewe watwakurondereye umunsi wose wari ngaha, unagira ndawe ko muhunda. Imbuto itewe n'iyimera. Pawulo na Silasi babivye impuhwe, bimbura impuhwe. Nawe muvukanye ukaba ushaka kugirirwa urukundo, kugirirwa impuhwe, biba urukundo
biba impuhwe, si ngombwa kwinyegeza mu kabati kugira ngo ukundwe, ahubwo biba imbuto y'urukundo n'impuhwe, uzokundwa. Nta kwidoga ngo ce ntibankunda, ce ntibanyitayeho, ce ntibambabaye. Niwakunda uzokundwa, niwababara uzobabarwa, niwagirira neza abandi bazokugirira neza, niwitwararika abandi bazokwitwaririka, kuko imbuto itewe ntiyimera, kandi umuntu yimbura ibyo yabibye. Pawulo na Silasi barimbuye impuhwe bagiriwe uyu muntu. Uyu muntu rero arabohotse umutima w'ikibi, agira umutima w'impuhwe. Icya gatatu abohotse, yabohotse umujinya, yuzura akanyamuneza, ngo aranezerwa we n'abiwe bose kuko bemeye Imana. Aranezerwa we n'abiwe bose kuko bemeye Imana. Aleluya. Ahari umujinya huzuye akanyamuneza. Nguko uko abanyaruhigi bari ngaha baza gutaha bamerewe. Abatabizi bazagira ngo muraborewe kubera akanyamuneza gatewe n'iki? Nuko umukama yababohoye umutima utera umujinya n'indami n'agasibe, akabuzuza umutima w'akanyamuneza. Aleluya. Ariko akamara mpaka ka byose, akamara mpaka ka byose nuko yabatijwe. Abajyanye we barabigisha ijambo ry'Imana, baramubatiza be n'abiwe bose. Yahora ari umwana wo ku isi, abaye umwana w'ijuru. Yahora ari umwana w'abantu, abaye umwana w'Imana. Yahora ari nyamwigendako, none yinjiye mu muryango w'Imana ari we Ekleziya, kandi abaye umuvukanyi wa Yezu Kristu. Se wiwe ni Imana Data, nyina wiwe ni Bikira Mariya, mukuru we ni Yezu Kristu, abavukanyi biwe ni Paulo na Silasi, n'abo bose bemeye Yezu Kristu. Aleluya. Arahinduye statu. Iryo teka ry'uko umwana w'Imana kubw'ibatisimu yari hawe n'abashingiye intahe Yezu Kristu, ewe baragize neza babashize mu ibohero, bigatuma uyo nawe acika umwana w'Imana. Uyo munsi yanezerwa atamba warumpera iki, abwira umugore n'abana ngo ariko abanzaniye aba bantu bangiriye neza, ngo ariko abanzaniye aba bantu bangiriye neza. Yego koko baramugiriye neza. Ngiyi intsinzi ya Pasika, nguko ukuntu Imana ikura icyiza mu kibi, ikibi abantu bagiriye porogaramu ikagihindukizamo icyiza cy'agatangaza, hamwe abantu bajoregwa bakavuga bati n'iby'ukuri Imana nini nahazwe, ishimagizwe, yubahwe, ikengurukwe, kuko n'imigambi mibi y'abantu iyihinduramo imigambi myiza. Abari abashumba bakidegembya, abari mu mbuto bakazikira, n'uwari yuzuye ikibi akaba umuntu yuzuye impuhwe, mbere agacika umwana w'Imana ku bubasha bwa Yezu Kristu. Yigize umuntu, akababara, agapfa, akazuka ku munsi ugira gatatu. Nani nahazwe imyaka yose.